Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Intangamarara. Umwanditsi w'igitabo ca mbere c'ubutumwa bwiza yari umuyuda, yari yarize yitwa Matayo, umutozakori, umwe muri za ntumwa 12. Matayo asubiramwo amajambo menshi yo mw'isezerano rya kera. Ivyo navyo bikerekana ko arajwe ishinga no kwerekana ko Yesu yaje gushitsa ivyagezwe. Ubu butumwa bwubakiye ku bice 5 vy'amajambo Yesu yavuze. Ubwa mbere, inyigisho Yesu yigishirije ku musozi zivuga ingene umwigishwa wiwe akwiye kubaho. Usomye igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika mu gice c'indwi umurongo wa 29. Ubwa kabiri, ivyo Yesu yihanikirije abigishwa imbere yo kubarungika mu bikorwa. Usomye igice c'icumi. Ubwa gatatu, imigani isigura ingene ubwami bw'Imana bumeze. Usomye igice ca 13. Ubwa kane, amajambo avuga ku buzima bw'ishengero n'ubw'abizera Kristo. Usomye mu gice ca 18. Ubwa gatanu, amajambo avuga ku bihe vy'iherezo. Usomye igice ca 24 kuva ku murongo wa mbere gushika mu gice ca 25 umurongo wa 46. Ubwami bw'ijuru bufise ikibanza kidasanzwe mu nyigisho za Yesu. Ivyo navyo bikaba vyerekanwa n'ingene kenshi Yesu yitwa umwana wa Dawidi. Yesu n'umwami yari yitezwe, yari yarahanuwe n'abavugishwa n'Imana. Ubwo nibwo butumwa bwa Matayo. Abanyabwenge b'inyenyeri bazaniye umwami w'abayuda ingabire. Usomye ca 2 ku murongo wa 2. Yesu yamenyekanishije ko ubwami bw'ijuru buri hafi. Usomye ca 4 ku murongo wa 17. Kandi ko ubwo bwami ari ubw'abihana. Usomye ca 3 ku murongo wa 8. Ariko kandi bakemera ko bakeneye Imana ubuzima bwabo. Usomye ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 10. Ariko naho umwami yerekanye ibiranga ubwami mu gukiza abagwayi, mu guha amasinzi y'abantu bashonje ivyo kurya. Usomye 18, igice c'9, igice ca 2, urabibona abantu ntibamwemeye nk'uko we ubwiwe yari yarabimenyesheje kenshi. Abayuda basaba umwami, ariko ntibari baratahuye ko uwo mwami yategerezwa guca mu mibabaro. Inyuma yo kumufata, Pilato yamubajije ati, "Uri umwami w'abayuda?" Yesu aramwishura ati, "Uvuze ukuri, ndiwe." Usomye igice ca 27 umurongo wa 11. Amaze kuzuka, Yesu yerekanye ko atari umwami w'abayuda gusa, aho yavuga ati, "Nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi." Hanyuma aca arategeka ati, "Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa." Usomye igice ca 28 kuva ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19. Imbere yo gupfa, Yesu yari yahaye abigishwa biwe urufunguruzo rwugurura umuryango w'ubwami bwiwe, guhinduka no kumera nk'abana bato. Usomye igice ca 18 ku murongo wa 3. Mana iguhezagire ko winjira muri kino gitabo gisoma.